ndagomba ndakubwira ijambo rikomeye. Ntiwite ku vy'abantu, ntiwite ku vyo bavuga. Oya, haleluya, haleluya. Umuntu uzogirira neza ntuzoraba ivyo wamukoreye, uzomenye ngo ndabikoreye nde. Imana itibagira, Imana idakora nk'abantu, Imana itarobanura ku butoni, kandi niwagikora Imana izozunguruka ibicishe hirya, ibizungurukane, abantu bakwanke, ijuru rikwemere, abantu bagupinge, Imana igushigikire, abantu bagusubize inyuma, nayo ikuduze. Baravuga ngo abo bantu babana na Yesu, abo bantu bagendana na Yesu batanguye gukora ibikorwa byamamaye. Iyo umuntu agendanye na Yesu, haleluya, naho bo kunyegeza ntunyegereka, naho bo gufundikira nufundikirika, naho bo kuboha pasite bakaguhambira nuhambirika, kubera Kristo Yesu ari muri wewe. Ndagomba tugendane na Yesu, ndagomba ko tugendana na Yesu gusumba kugendana n'abantu.